Bonjour, bonsoir bakunzi ba BDUSA aho muherereye mwese murazi ko turi abantu banyu tubakunda cyane. Uyu munsi rero twabazaniye novuga ibintu mutari mumenyereye, ariko ababizi barabizi. Twaba dufise abashitsi twakiriye ngaha muri BDUSA, tugigwe ko tubavuga amazina twongera tunabakira muri BDUSA. Turi kumwe na Ndikumana Trésor hamwe na Mugisha Armere. Ndikumana Trésor, turabahaye karibu muri BDUSA. Murakoze cyane gose. Mwiyumva gute kuba mwashitse muri kino kibanza cha BDUSA? Ni vyiteka na kamwe kadasanzwe, turahimbawe cyane kuba muri kino kibanza. Nico numva novuga. Natwe turahimbawe cyane. Hama Mugisha Armere, wiyumva gute kuba uri muri kino kibanza? Nakandi kamwe kadasanzwe kuba kandi mu kibanza nk'iki. Ubundi ni ibintu bitaronka benshi. Nibako. Na cyane hama turahera mu kuboko kw'ibubamfu kwa Mugisha, novuga Ndikumana Trésor. Okay, Ndikumana Trésor, hari abarundi canke abanyamahanga bariko baradukurikirana, ashobora kuba yiyumvira Ndikumana Trésor ninde? Urashobora kutubwira mu ncamake Ndikumana Trésor ninde? Ndikumana Trésor mubona ngaha ariko arabaganiriza, yavutse mu 1999, avukira mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, zone ya Cibitoke. Nimvukira ikunda karanga, n'umunyakaranga, arakunda imico n'akaranga vy'igihugu c'u Burundi, ni navyo akoreramwo cane gose. Ahanini n'umunyakaranga akunda imico yiwe y'igihugu camwibarutse. Reka dusimbire ku mutipe tubona ngaha atagase neza, umuntu amura vyashaka kuvuga ati uyu n'umurundi. Mugisha Armere, kubatamuzi ninde, asanzwe akora uduki? Mugisha Armere n'umuhungu yavukiye mu ntara ya Mwaro, komine Bisoro, umutumba wa Kanka. N'umuntu akunda karanga, akunda igihugu ciwe, abagomba nawe ahari hama kamwemwe ha vibre mu majambo make. Kujanye n'akaranga naho, akaranga nagatanguye novuga vuba cyane muri 2017, ariko ubu nyengeze ku ntambwe ishimishije, dusanzwe dukora ivyo vy'akaranga nyene mu majambo make n'ivyo. Neza cyane. Hama dukubitiye kuri Trésor, watubwiye yuko uri umunyakaranga, woba umaze kurangura imigambi ingana gute mu karanga kawe? Mu karanga kanje icambere na mbere natanguye kuba mu karanga mu 2014. Niwo mwaka natanguye kuba mu vy'akaranga. Nagiyeyo bisanzwe, ariko nyene nagiye ndahakora byinshi bitandukanye, kuko mu bijanye n'akaranga abantu dusanzwe tuzi imico yacu, hariho intambo z'ikirundi, intambo kama zacu dusanganwe, hariho umurisho w'ingoma, hariho n'ibyo kubyina agahogo k'ikirundi. Mu kujayo rero nta na kimwe narinzi, ariko ibyo byose kuri no saha ndabirangura, ndabikora, haba ku byo gutamba, haba mu kuvuza ingoma, haba mu kubyina dukoresheje agahogo k'ikirundi, byose ndabirangura. Kandi novuga nti niteka, kuko byaranteye iteka na jewe, aho ngeze ndabishima, kuko ndibuka yuko maze gutsindira agashimwe mu bijanye n'ivyo kuvyina. Hari higanwa ryabaye, hama ndagenda ndahiganwa n'abandi, maze ndatsinda mbuwa mbere. Ndumva yuko ari iteka ridasanzwe. Numva ibintu narabibayemwo, ndabirangura nk'uko bitegerezwa. Hama kuba uvyina ukongera ukavuza ingoma ugakora n'ibigiye bitandukanye mu karanga, biraheza bikakorohera? Biranyorohera cyane, kuko buriya sinovuga ngo n'ubuhinga burebure, mugabo ingabire n'ingabire. N'ingabire kuko biragoye, ntubyigira rimwe, mugabo iyo ikintu ari ingabire yawe, urashobora kuba uri ngaha uri muri iki na kiriya uri kurakibamo. Byaranyoroheye. Mu bisanzwe mu vy'akaranga navyuriye ko yari ingabire nyene isanzwe iri mu muntu, ingabire isanzwe ikurimwo, birakorohera ntiwiga birebire, kuko mu amaklebe menshi dufise hano mu gihugu cacu c'u Burundi, menshi arimwo iyo migwi yose y'abatamvyi, y'abavyinyi,
mugabo si bose byorohera kuba muri iyo migwi yose. Hari uwumva ati jewe no kuvuza ingoma nibyo. Hari uwumva ati jewe no gutamba ntamenye n'ivyo kuvyina iyo bitaye umutwe. Akaba ari umutambyi gusa waratamba uretse kumuvyinira ntashobora kwivyinira. Hakaba n'abandi bavyina gusa atakindi wo mubwira utamubwira ngo atere kugura bishoboke. Rero biba bivana nyine n'ingabire iba iri mu muntu. Jewe rero novuga ni zose byose nyene ndabikora byose. Hariho ugwaruka ruriko ruraruka ubu uvuze kuvyina no gutamba bimugora yumva umengo ni ikintu kimwe. Bitandukaniye he? Aho bibagorera reka ndavugeho gatoya. Abenshi uku kuvyina kwacu ugwaruka gw'iki gihe bavyita kuririmba. Mugabo uririmba aririmba ururirimbo, uvyina avyina uruvyino. Hariho rero imvyino n'indirimbo. Niyo mpamvu mu kuvyina tutavyina kujya kw'abasani, kuko abasani bo batuzi bararirimba, baririmba indirimbo. Abasani tumenyereye barimba indirimbo, mugabo twe kubera ari imvyino turazivyina. No mu kuvyina biratandukanye no kuririmba. Kuvyina biratandukanye no kuririmba kuko tuvyinira muri kagahogo nyene k'imvyino. Agahogo k'ikirundi k'imvyino z'ikirundi. Rero babe baratandukanya kuvyina no kuririmba. Umuntu aririmba, abo mu masengero bararirimba, abo bastare baririmba moderne bararirimba, baje baririmba kuko ni indirimbo bakora. Mugabo twebwe ni imvyino. Uruvyino rero uraruvyina ntururirimba. Urashobora kuvyina ukereka abantu koma uvyina. Nk'ubu abako bararimba penzi wangu ibintu nk'ibindi. Mugabo uriko uravyina nk'akarorero reka mvyine akavyino gatoya k'ikirundi. Mabano y'inka mwiriwe neza, mabano y'inka, mabano y'inka, mabano y'inka mwiriwe cane ntimwiriwe neza, mwiriwe mwese mabano y'inka, mabano y'inka, mabano y'inka aragwa ntagwa ndaragwaguza ntagwa aranyerera ntatemba ivyo mwobimenya. Mabano y'inka, mabano y'inka mwe muturaba mwiriwe neza, mwiriwe mwese karakayambu mabano we. Mabano y'inka, mabano y'inka amazina y'inka ni menshi cane arenga 18 ngire mvuga 8 urankundirayo. Mabano y'inka, mabano y'inka mvuga 8 urankundirayo. Mabano y'inka, mabano we. Hari mujandi wa jambo, hari remesha yo kuziremesha, hari nakemika migwaba n'Imana ibishatse bakadoha. Mabano y'inka, mabano y'inka hariho ukibuganwe waci wabona Imana wo bumenya. Mabano y'inka, mabano y'inka hariho mwaka yo kwakira indaro hari iwacu karamuka. Mabano y'inka, mabano y'inka hari birenze urwamo hakaba rugamba yo kuziremesha hakaba natabira itonga Imana ibishatse rikamera. Mabano y'inka, mabano y'inka nayo ni menshi ngejejaho. Mabano y'inka, mabano wow. Amabano y'inka, iyo muvuze amabano y'inka muba mushatse kuvuga iki mu nka wa mwana tumva amabano icyari cyo? Amabano y'inka n'amazina y'inka. Okay, mbe hajya we na Armere muhuriye kuki? Amabano y'inka n'amahembe, amahembe y'inka. Wow. Amabano y'inka n'amahembe, amabano n'amahembe. Amahembe y'inka mugaye impene ntarimo. Oya impene ntarimo. Inka nigira impene nigira amabano. Hama Trésor na Armere bo bahuriye kuki? Trésor na Armele nkuko mubibona turahuriye muri ivyo vy'akaranga. Turabavyinnyi twese, ndi umuvyinnyi nawe n'umuvyinnyi, turahura mu manza zitandukanye tukavyinira abantu bakaryoherwa. Ego murahurira mu manza zigiye zitandukanye, turamenyereye abantu mu muvyina hariho ibiteramo usanga biba bikomakomeye ugasanga abatumiye abaririmbyi kanaka namwe muba mushikirwa. Aho novuga ati bigeze aho bigeze
sinovuga ngo turatumirwa kuko kenshi iyo bashatse gushiramwo ivy'imico barahamagara umugwi bahamagara umugwi mugabo mu kubuhamagara bawuhamagara bisunze intambo cane cane kuko nizo zigaragara kenshi baba bisunze intambo kandi n'amaklebe yisunga intambo akazanya nakabatambira kuvyina ibi vy'iwacu ahanini ntibabiha amatwi cyane ngo babyumvirize barabimenyereye nibyo mu manza zo gutwikurura umva umuntu arahaza akaryosha urubanza rwo gutwikurura sawa nibijya nyene umenga umuntu ntiyoteramisha mu giteramo ngo avyinire abantu baryoherwe batari ko baratahama arumire ubivuze kwiki donc ikintu cyo nabonye musanze nuko nyene abarundi aba bategura amasho ibiteramo nuko batabiha agaciro cyane ubundi bwo ikintu cyo maze kubona twebwe duhora tuja kuvyina tukabona public abantu turiko turavyinira abarundi n'abantu bambere bakunda imico nakaranga kubera uko bigenda kose umuntu yagize mariage ategerezwa gutwikurugwa urumva kayaka ujya mu gigwa w'ikirundi utegerezwa kubamo kandi uri kuravyina uryohera abantu bariko barakuraba n'abandi bariko barakumviriza bategerezwa kuryoherwa kubera bivanye n'imico twakuriye mu gihe mico y'abasokuru hariho umuntu nk'ubu unye abana bikigiye urashobora hariho umwana atazi inkoki icarico hariho umwana atazi inkoki icarico nk'icyo yaraje kuvuga amabano ni bake bakiza canke gutwikurura gigwa ko rero babwira gutwikurura niki gutwikurura n'umuco w'ikirundi wamyeho kuvana kera mu bisanzwe iyo umukobwa yaraye agize ubugeni baraza kumutwikurura biwabo bakaza kumuraba uko yaraye kugira bamuhe uburenganzira bw'uko ejo canke hirya ejo nawe ashobora gusohoka agatangura imirimo yiwe ariko ubu mw'iyi minsi tubona baza muri urya mwanya nyene wa mariage butaraca ukabona ngo baje gutwikurura je no vyita yuko novuga yuko ari nk'ikosa bakora kubera uko tubizi kuvana kera kera kuri ba papa bacu basokuru bacu uko babitubwiye twebwe umuntu yatwikururwa nk'inyuma y'indwi imwe canke zibiri mpeme ngira nizirenga ariko ubu unye bapfa guheza mariage mutahumva mu kanya gatoyi ngo ibiseke biri hehe ngo tuje gutwikurura tugaruke kwihiganwa Trezor yashoboye gutahukana iryo higanwa ryari ritunganijwe gute ukirijamwo wagiye uzati jewe Trezor ngiye gutahukana higanwa wari kuhiganwa nabande ryari rimeze gute muri make iryo higanwa ryari vyinahashe yari vyinahashe yarimwo abavyinyi bo mu migwi itandukanye twahuriye n'abavyinyi benshi batandukanye ryari higanwa novuga ati namenye ku kanyuma ku munota wa nyuma naniyandikishije uwo munsi nyene wihiganwa muga nyene ndavuga ati hajya ikintu kizi nyene ubukizi nubwo nyene nabo muhura baba babizi ikintu umenya ingene ukibamwo n'ingene ucitwaramwo niho biragufasha iyo ukora ikintu uzi ntuhubuka nivyo novuga ntuhubuka ubukora ikintu uzi nyene kiri muri wewe kuko jewe sinzi ko wavyumvise no muri kajya kavyino jewe abavyinyi ubundi baratandukanye hari umuvyinyi avyina ibintu kubera ko yabiborotse kwanaka akavyina kubera ko yumvise uruvyino ruciye ku radio kujya nyene terke na bya bitero nyene akacavyina kujya nyene mugabo jewe kuvyina kwanje ni adapta sero n'ibintu bihari umva ibintu bihari nk'ubunye ndashobora kuvyina twicaye nyene nkakuvyinira nkakuvuga byose nkavuga ibihari ntituri mu rubanza muga nkavyina ukaryoherwa urashobora no kuvuga BDUSA ukoresheje ntacyo bitwaye ducishirizeko BDUSA koko nyene gukira nyagukira aho mvengira ndabayagire abakunzi ba BD USA mukenyere mwumviriza mwese muratubona icambere na mbere Imana ibaha umugisha ikindi mbongorera umukameramani ariko aradukamera naho mutamubona nukuri arirabura Imana imuhezagire
kameramani ahumbe felicitasiyo Ahumbe. kubona wirabura Ahumbe. nanje ndirabura Ahumbe. imana iduhezagire Ahumbe. abariko muradutwenga Ahumbe. namwe murirabura Ahumbe. ahubwo ico ndabasaba Ahumbe. mubanze mwiha amashi Ahumbe. kubera kwirabura Ahumbe. nasanze ari karite Ahumbe. kubera iyo dushaje Ahumbe. kirazira guseruka Ahumbe. imana iduha umugisha Ahumbe. rero wa mugabo aha nawe ndakubona Ahumbe. akunda kumwenyura umengo yabatijwe Ahumbe. canke yakomejwe Ahumbe. ikintu mutabonye Ahumbe. kano karato kiwe ahumbe yambaye ingozi Ahumbe. jewe nabibonye Ahumbe. uyu ntatinya ibeyi Ahumbe. imana iguhezagire Ahumbe. kandi uraberewe Ahumbe. ariko ntakubesha Ahumbe. nanje ndaberewe Ahumbe. ibi byose ndababwiye Ahumbe. sindabitegura Ahumbe. ndabivugira hanyene Ahumbe. kandi bikagenda neza Ahumbe. imana iduhezagire Ahumbe. aho nukuri ngejejaho Ahumbe. ibindi nzobivuga Ahumbe. yongera kuntuma ahumbe kira ahumbe Wow, bakozi ba BDUSA birashushe cyane n'ibintu ahubwo jewe sinumva ari ukuntu no bivuga. nivyo bintu nariko ndakubwira ari ikintu umuntu yisanga ntibisaba repetition nka kujya ko muri chorale barinda kuvuga ngo mercredi ya repetition no kuvuga twebwe ukuntu tumeze twebwe twiyadapta serorotere twebwe naho nyene tiktak ahana Cyane gose amatugarutse kuhiganwa bavuze ko washoboye gutahana ihiganwa ariko ntiwatubwiye watahanye iki mw'iryo higanwa. Nakaye gashimwe waronse. nari nkiko ndabivuga nuko twace ducishamwo Eh. akanyamuneza turabyina rero iyo umuntu akora ibyazi biba bimurimo nyene twagiye guhiganwa hari abavyinnyi benshi batandukanye turagerageza guhiganwa nyene imana iranshoboza ndatsinda iryo higanwa hatsinda umuntu umwe gusa wa mbere wenyene nawe yatsindira umuriyoni imana ingiriye amahirwe ndatsinda ndarenga kado finale demi finale ndagira no muri finale ndatsinda ndatahukana intsinzi nce ndabishima ndananezerwa kuko biraryoshe iyo ukora ikintu uzi ukacuja mu mahiganwa n'abandi basanzwe bakizi bakigiyemo imbere yawe umva basanzwe ari abantu bazwi kandi bemewe urumva mugabo bigashika ugaca utahukana intsinzi uba wumva nyene n'ikintu kiba kikuzamuye ukundi kiba kikweretse yuko ivyo waroyemwo bitakubereye impfa gusa kiba kikweretse peu importe uko bimeze kose ivyo urimwo n'ivy'iwawe bikunde ubibemwo ari ikintu cyangiye ijya munsi donc twari kumwe twari twajanye kubera n'umufrere turamana donc c'est mon frère ikintu cyangiye cyane donc kugiye kubwiye atabiteguye ntiyabiteguye donc je naherutse turi muhira avuga ati mu gatondo ataraje ku kazi yambwiye ati man ivya ndi Jesse injamwo nabihebye sawa hama mu 10 niyo ya telefone ati akomere gute ni sawa ngo wewe witegure ngo hahandi niyandikishije uze kubuza cyagani aleze kweri ndaza kubuza rero ikintu cyangiyoheye nkimubona naciye ntwenga gusa urumva tukibonana gusa nta yindi reaction twagize twaratwenze wamengo muri twebwe umuriyoni tubuse mu ntoki twe twagiye ngo tubuse mu ntoki w'amarundi naho atavunja inoti nyene zifadika rero ikindi kintu tumaze gushikayo twebwe ikintu cagiye kutwemeza ko dushobora kuwutwara umuriyoni no kuvuga baragira nyene donc baratombora barazingazinga udupapuro nyene we uza guhura na naka rero ikintu cyangiyoheye twebwe agiye gutora kubera ubu niwe yatora agiye gutora agapapuro agiye gutora agapapuro plutôt agiye gutora yasanze uwo muntu tuza guhura ataje gatiti rero twebwe batubise baduhereze tugende nta kindi turindiriye 1 million only reka ngaruke kuri Trezor kuba uvuka mu gisagara ca Bujumbura ukaba uri mu bintu by'imico n'akaranga tumenyereye umengo ni ibintu by'aba bantu bahariya baragiye bo mu mugamba nkarume eske wewe ubikora gute nigihe kintu catumye ubikunda jewe novuga nti
mu by'ukuri isase riva ku cuma jewe umuvyeyi wanje papa wanje n'umuntu abikunda cyane gose arabikunda kandi twakuze nyene acishamwo akatuvyinira utuvyino si we yabinsunikiyemwo mugabo nyene jewe ndabona yuko nabikwiye kwa mutama wanje n'ubunye ashize mu gahogo jewe sinsubirayo mbangiye hasi mba ndwanyuma n'umupapa akuze mugabo ashize mu gahogo akakuvyinira uravuga ati kabisa mutama ni wubaho kandi arabikunda nivyo novuga ntaho byavuye kuko umuntu aribyara ubundi umuntu aribyara nka wewe ndiko ndabona abana bawe bafata ama microphone tuvuge na Rumere ko bakira ibyamamare mutama nawe asanzwe yikora mu gahogo. Mutama wanje ntabyo nzi kabisa, ivya papa ntabyo nzi, gusa jewe nk'abantu baba barakoranye narigeze kumva abo ariko sindisera bimubaza, ariko nawe rimwe na rimwe yamoye ndiko ndabikora nawe hari gihe araryoherwa tout simplement, aryoherwa akavuga ati wow ni byiza kugira umwana nk'uyo mu muryango. Hama inyuma y'iryo higanwa yo kuritahukana mwoba muriko mwitegura gute? Ubwo buryo mwarose mwihiganwa maheza mukabukoresha mu kwitegura mu migambi yanyu ijanye n'akaranga? Ego ico navuga cyo iyo umuntu afise ikintu muri we yirinda kugitakaza, kandi iyo ubona ari ikintu uri kurakoresha wiga kuguma ukibungabunga. Urumva ni nk'umuntu afise umuduga uguma uwegereza amapiese, umva iyishaje ukura mushamwe yindi uko nyene ushamwe, umva uguma ukaronuvera. Rero natwe bwari ibintu twicara hasi tukavuga ati kano kantu tukagize ko dutera iteka kuko turi ngaha kugira ngo turyoshe imanza z'abantu, urumva mu kwiha agateka no mu gutera iteka bene urubanza. Hari abantu utumako bitewe nuko bataritahura ukababazwa n'ingene wabahaye uburyo bwawe, bitewe nuko batazi ico bafise muri bo, bitewe nuko batazi ico baje gukora mu rubanza, ukavuga ati none bajya abantu ninje nagize gutya, ugasanga birababaje. Mugari abandi uhu urubanza rwawe ukavuga ati urubanza rwanje rushitse mu minwe yanaka ni sawa. N'abantu umva n'abantu biyubaha, n'abantu bakora ibikorwa, bakora icabazanye. Muyandi majambo hari umuntu akora ikintu camuzanye, umva imvura yagwa yareka ndakuvyinira. Kuko ndibuka yuko tumaze kuja no mu rubanza kuvyina, imvura ikagwa tutagiraho twuga, abaje mu rubanza barugama, muga twe kwa tuzi catuzanye, turazi catuzanye no kubavyinira. Namba urubanza turukomeje peu importe ntaco bintwaye kunyagirwa, ndanyagirwa mubibone yuko ndiko nditanga, ariko urubanza rwanyu rukoreke neza. Since ndarama ngo iki niki ngo izuba, hari n'igihe barabishika ukaja gutamba ku kibuga c'indege saa 6 rijya kaburimbo riba rituriya kandi ntimutambane ibirato, muga kuba ico gikorwa cagutwaye uzi ico uri kurakora, urakura ibirato ukambara amayugi, ikaburimbo ikaguturira, abandi bako bararamukanya batwenga, muga uri kurasha, muga kura wewe uzi ico uri kurakora kora, hama ivyo bindi ni bada. Rero twebwe hari ibintu twifashisha bimwe turashobora kwicara tukavuga tuti tugiye mu rubanza kwa naka, reka tuzogende tumeze uko, reka twambara imbega muri rujya rubanza, reka duhiga ibitago, reka twambara uko, reka duhindura uko, umva kugira ngo dutere itekanye n'urubanza abone ko yahamagaye abantu bazina. Twifuza kuza dusa neza, ibintu byose byankenerwa, ico tubona cose co tubera ciza mu nzira yacu turakirondera. Nyuma yaho Rumere mengo nturikora mu gahogo bihagije uwo mutama ngani we namye mbona yikora mu gahogo, ariko nawe ndashaka nyene ukora akantu nkuko musanzwe mufashanya nyene ukora umuti. Ntangorane narabakumbuye sinajya, n'amata y'inka sinayanwa, bamaye ibyeri ndarahira, bamaye urwagwa rurananira, nitungiwe n'inema ntagatifu iwanyu muraho neza, mwiriweho iwanyu muraho, sokuru wanje uraho, nawe ganyoko
uraho nibuka twicaye haruguru nipfutse ca kigoma cawe cira umugani nkumviriza cira ibitito nkitabiriza ikiroroge kiraniga ikiroroge kirananira narabakumbuye sinajya n'amata y'inka sinayanywa bamaye ibyeri ndarayira bamaye urwagwa rurananira je nitungiwe n'inema ntagatifu iwanyu muraho neza mwiriweho iwanyu muraho narabakumbuye sinajya n'amata y'inka sinayanywa bamaye ibyeri ndarahira bamaye urwagwa rurananira je nitungiwe n'inema ntagatifu iwanyu muraho neza mwiriweho iwanyu muraho dawe wambyaye uraho mawe wampetse uraho mpanuro mwampaye ziraho nizo zinshikanye mu bigero nibutse abavyeyi mvuye ku kazi umutima ukanka nkiyagiriza ikiroroge kiraniga ikiroroge kirananira narabakumbuye sinaryama n'amata y'inka sinayanywa bamaye ibyeri ndarahira bamaye urwagwa rurananira je nitungiwe n'inema ntagatifu iwanyu muraho neza mwiriweho iwanyu muraho sokuru wanje uraho nawe ganyokuru uraho nibutse sokuru ari akama nanje nkabirura ikiroroge kiraniga ikiroroge kirananira narabakumbuye sinajya n'amata y'inka sinayanywa bamaye ibyeri ndarahira bamaye urwagwa rurananira je nitungiwe n'inema ntagatifu iwanyu muraho neza mwiriweho iwanyu muraho hatari kabisa hama abantu muvyina ari ikintu cama kigaruka cyane inka reka kakabazo ndakerekeze kwa Mutama ngaha Trezor inka kubera kigaruka yamigaruka cyane mu mico y'abarundi inka novuga ni gitungwa novuga ati gifise agaciro kanini ku rugezo rwaho bahevye baracitirira umuntu barahevye gikaba n'umuntu uretse no kugikaba umva mu madote sinzi kuravyumva tuje gusaba inka muntu atari inka bihembe umva harageze yaho umuntu reka tumwite inka kubw'agaciro k'inka rero inka navuga ati ni icitegererezo mu bitungwa dutunze mu gihugu cacu ni igitungwa gifise icitegererezo ciza ni igitungwa navuga ati gifise na byinshi gikora niyo mpamvu bagiha agaciro kanini inka uravye amata turonka amata tuyahabwa na nyanka nyene amasoro amavuta y'amasoro inka amase y'inka ni ngirakamaro umva ku bantu bose kuko ababizi bobo bayatabisha nibo babizi umva sinzi ukuntu bavuga ndamuganiye gatoya inka ifise akamaro kanini nta n'ikindi gikoko yigerera kubera inka ugiye kuyiraba ibihimba byayo byose niyo bishitse igapfa nta gihimba na kimwe ngira bata inka ipfuye batora urushato barukoresha mu gukana ingoma inka ipfuye ajya amahembe barayakoramwo kera baranayavomamo barayatwara bakayavomamo n'ibindi nyene bitandukanye inka ipfuye bayijya inyama inka ikomeye bayinywa amata inka ikomeye ayo mata nyene avamwa amaso afite inka ifise akamaro kanini cyane nico gituma bavuze ngo bakubwiye gukora ibikorwa nk'ivy'inka donc baba guteye iteka kora nta kindi gikoko nta kindi gikoko na kimwe urushato rwangira barurondera niyo mpamvu mu mbyino nyinshi uzosanga mwinka umva nukurata
baba bariko bararata nta kindi bo kwisunga mu kurata hama tuvuye ku vy'inka tugarutse inyuma urabona ubu imico n'akaranga hariho ukuntu mengo dufatiye nko ngaho iwacu abaririmbyi baririmba indirimbo mu masanamu canke amajambo bavuze tukabona umengo ntibijanye n'imico n'akaranga vy'igihugu c'u Burundi. Eske ivyo bintu ntimubona ko bizohava bititura akaranga kugera ku rugezo rwa nyuma? Je ngerageje kukwishura ibyo bibazo hari n'igihe duhora tubibaza mugabo bakatubwira ko bamwe barikurayo bakabwira ngo niho monde igeze umva ibintu nk'ibyo ngo n'isi igeze hari n'abaja mu by'imico umva bagashiramwo amamoderne umva hari umuntu muzohura wanashima mu rubanza akabyina umva agafata urubyino akaruririmba umva icyo mvuze urubyino ukaruririmba ukarukura mu gahogo kako ukarushira mu ruririmbo ubu rero tubaramutse ubu rero ndabaramutse ukavuga ari mu mico ukavuga ababyeyi ndabaramutse ubu rero turamukanye bemare nuko nikomeze ukavuga none uri mu mico umva uri kuboringa muri Swede bimeze gute muri make aba yatakaye muri make uba yatakaye complètement uba wataye agahogo umfete ni nkuko ocho ugenda ugasohora indirimbo vraiment mu bastar ba Satubi n'abandi mugabo kareka kugwita uruvyino ni indirimbo umva rero mu gihe hakiriho abatahura imico n'akaranga nibaza ko bitazotituka cyane kuko bamwe bazoduza bijya abandi baduza akaranga uko biri kose nivyo ntawe ukundwa na bose hari abazokunda kijya abandi bakunda iki mugabo mu karanga vraiment karakundwa banashima naho abantu bavyirengagiza ntibashobora kuza ngo bagire imyiyamamazo turakunda karanga ibiki mugabo mu mitima yabo baragakunda baragakunda ko tubibona mu manza nyinshi imanza zirategurwa mugabo ica karanga ntikibura icakaranga ntikibura vraiment ubu unye hariho abantu uzawumva nkiyo kwera turiko turatwikurura nyene haragira umwanya wo gutambisha umugeni tukamuvyinira nyene agatamba gataha aryohewe rero hariho nk'abantu uzawumva duhejeje nyene kubera nyene umwanya ugiye peut-être ngo twongera utundi tubyino tubire kamwe twongeresha urumva ukabona wewe ukabona nyene ko kumengara barafite inyota nyene yo kumviriza ibintu gira ubabwira oro nawe nkuko yabikubwiye nawe nyene ucukora bya bindi nyene bimwe vyahajya nyene bimwe usanzwe uzi mwe tari ibintu nyene urinda gutereshaje hama nkamwebwe murabona yuko muzoguma mukora mu mamanza gusa muvyinira abantu canke murashaka ko mwogera kure cyane ku buryo mushobora kuba muri stade rimwe abantu ibihumbi n'ibihumbi? Ico je navuga ati sikibazo ko twebwe wanashima ushima dushaka kuzogera kure abavyinnyi benshi bavyina muri izo manza tuzi mugabo twebwe jewe naho ubu ufise abashitsi urumva abajama bawe mwiganye hama ukavuga ati jewe ndafise inshuti ziza kuza kundamutsa tingo tuvyinire mbanje kuko ivyo mvyina sindabiboroka sizamvyino anniversaire ndaza ndakuvyinira diplome ndaza ndazibyina hari naka video kigeze gusirikira ko kuri diplome ndiko ndavyina ma diplome karazunguruka nose umva nagremana urubanza ugwa ari go gose ufa kumbarira gusa have mu rubanza rubi gusa urubanza rubi mugaye urubanza rubi nugwa nk'urubanza gwinabi hari manza umuntu atirata hari manza tubamwo tutirase urumva mugabo urimwo nk'ubunyi urubanza rwo kuganduka ntuworuzana mu manza zineza n'urubanza rudasiba mugano gwinabi mugabo mu manza zineza nyene zo kuryoherwa zose uko zingana kose naho uvuga ati akana kanje kari kagize isanganya none Imana irakinze karokotse muze tuvyine dutambe turaza naho nyene umva imanza zazo zose zineza turazikora rero tumaze kugera ku rwego rwo kwimvira gukora imanza zose zishoboka zibaho
turatuko turaduka kuko abandi bazana mu gutwikurura ni gutwara umugeni dote gutwikurura nta bindi mugabo twebwe zose zishoboka ushaka kuvuga ati ndi mwirungu ingumvinire ufa kundiha mbanje kandi nzazanye na korale turakuvyinira dushotse dutambe hamuryohe hamuturiye tugere twebwe tugiheza gutahana uwo miliyoni donc nta yindi stade twaciye tubona ko tugezeko kandi nivyo maze kubona utahukanye ihiganwa tuzavuze ati bon abantu b'aba diaspora abantu muri hanze mutari mu Burundi nubu batwumviriza twebwe urubanza turarukora urwo ari rwo rwose kandi turashoboye nubu ntibitinya kudutumako imanza turazishoboye turazikora sugwa mbere sugwa kabiri twebwe turi novuga sukwiyemera twe turi foro turakomeye maze gutahukana ihiganwa mu bantu donc bari abantu benshi cyane vraiment bari abantu benshi cyane abantu kandi bitwa ko bakomeye naho babonye uvuga ati naka president w'ijya club na kya muntu arakakaye ushaka kuvuga nka club zibiri mwariko murahigana donc twebwe hariho club novuga cyane donc club izwi ngaha mu gihugu cyane club ihunja president wayo abamambre bayo benshi niho bari kandi nabone bari baje biserukiye nkuko twagiye gukora ivyo tuzi yo murashobora kugira akajambo kamwe mushobora gutekerera abanywanyi canke abasanzwe bakurikirana BDUSA n'abasanzwe babakurikirana abakunzi ba BDUSA abakunzi bacu cambere na mbere turabakunda nkabi wacu nyene natwebwe turabiwanyu igikuru n'urukundo na Bibiliya nishidusaba cambere rero cambere turabakunda na BDUSA irabakunda kuko ibagezaho amakuru irakora ibishoboka byose ikabazanira inkuru nziza ikabazanira abatumire beza bishasha vyamaho rero icambere kwanza turabakunda icakabiri naco no kubatera intege muco wowe ukora cose ico wowe ukora cose umwuga woba ushoboye wose naho woba ari umwuga wo gutera inkuru nk'uko kwa ba mutima nawo n'umwuga hari abantu bafise uwo mwuga mugabo batabizi bafise impano z'utugenegene mugabo kubera baguma kwirigara mu ikartie muri bapeti babiri umva nta evolution mugabo menya banza umenye kwanza impano ufise yariyo uko yo bimeze kose umva banza uyimenye kuko kwimenya ni igiciro cy'ubwenge ni ikimenyetso gihambaye ukimenya ukamenya icyo ushoboye umaze kumenya icyo ushoboye ukibemwo ugikunze utitaye ku ngaruka kuko niwashira imbere ibyo uzokuramwo ni moba kuko banza ukore banza ukibemwo ube mu ngabire yawe uyibemwo usufure gose ubanza uyikorere ikubemwo nyene asha kibi giti kinini ya muri wewe hama ibindi ni badaye ni mu nyuma ni mu nyuma ntiwibagire kubabwira bagire like share no ku ivyo byose novyibagira ahubwo nanjye kugira ubanze ugira uriya ariko nkiringa nyene mutaravyibagira tutaraja kure ugire aho hepfo ariko nahora wabivuga agakengeri abantu bazi kubivuga neza ngo hanyene uri kurandaba ngo raba munsi iyo video ngo ari agakengeri ubona ngaho ugaklikeko ko ugire partage ugire j'aime subscribe byose hama tubandanye tuyaga tubandanye dutera inkuru ubumwe buguma ari ubumwe urukundo biturange Armel nawe urashobora kugira akantu utekerera abakunzi ba BDUSA ariko imbere yuko muvanga hari ukuntu abashitsi badusezera muri BDUSA badusezera nk'abashitsi nyene Siyo kajambo kanyuma nubwira ariko baradukurikirana ndabashimiye cyane kwanza ku kanya BDUSA yaduhaye ko kugira tugira ico dushikirije ku mpano zacu hama ikindi naco ndabasaba nkuko umuvandimwe yabivuze bagire share bagire na subscribe hama twese dutera imbere
Mwana bahumugisha cyane. Muriseze rero na cyane cyane mwikora mu gahogo mu kuvyina akantu gatoyi gusa kugira ngo abakunzi ba BDUSA bashishikare kuryoherwa. Hariho abari zo za Tanzania, Europe, hehe ngaha mu Burundi usanga ari n'abataza ati kubyina yumvise kubyina yumva kari gutamba ama dance atandukanye. Muteteri muteretakia ahumve muteteri muteretakia ahumve muteteri ndabaha inkuru ahumve ahivyo birakomeye ahumve n'ukuri kandi ibyo wobimenya ahumve muteteri nk'abantu muturaba ahumve mwese ndabakunda ahumve kandi Imana ibaho umugisha umunsi nk'uyu tuzobonana ahumve muteteri muteretakia ahumve hari muteteri umuntu yantwengejejo ahumve umugenzi yantwengejejo ahumve yambariye ndamuha ifoto ahumve anje ngaho ntagira ifoto nukuri kandi birambabaza ahumve muteteri muteretakia ahumve nukuri muteteri kandi twikundanire ahumve ndikumane muteteri henyakira ahumve umudiho nuyo nyene ahumve seriye ahumve muteteri mutereta biyago ahumve muteteri mutereta kivi ahumve abakunzi ico mbongorera ahumve badusavye kubasezera ahumve aha turiko turasezera ahumve Imana yampaye tukamenyana ahumve nzoyisenga nzoyininahaza ahumve aha rero ndabakunda ahumve kandi nkuko nasezeye ahumve nakabaye journaliste ahumve wewe ndazi tuzongera ahumve Imana yampaye tukamenyana ahumve ahashatse nokanyukura ahumve ukugatamba ndagerageza ikirundi ntikigoye namba ahumve nta foromire sinobahisha ahumve upfa kumva umudihosha ahumve amaboko urayamanika ahumve kandi ushatse ukayashiraha ushatse uragira uku ahumve ikirundi ntikigoye namba Imana yampaye tukamenyana amarori yaramenetse nameneke nzogura yandi agafaranga ndakicaranye je Imana yarampezagiye ehe rero tukanyukure tugatambe barabibona ehe zunza babirabe Imana yampaye tukamenyana aho nanjengejeje aho Mana nsenga ibaho umugisha weekend nziza ndabaramukije kandi gose ndasezeye ahumve muteteri hama abakunzi ba BDUSA twari twashoboye kwakira abajene murababona babikora neza bakiri bato cyane twese turangana cyane twese turangana tarike gusuka mu kwezi kumwe ariko itarike nizo atarizimo neza cyane hama turabashimiye kuba mwitavye ubutumire bwa BDUSA. Yes, merci beaucoup. Twabitavye kandi twagamburutse nkuko tuzobikora nubundi. Hama abakunzi ba BDUSA nkuko mubibona ikiganiro naha kihereye ya akaryoshe ntigahora mwitama niko bavuga mu Kirundi. So we love you so much guys, keep watching us. This is BDUSA Media. Ntimwibagire gukora ku gakengeri murazi ko mwari kumwe na Felix Kaongo, Burundian Kara. Don't let your dream be dream. You should make your dream true. We love you so much. Keep watching us. Thank you.